nikundira bia nikundira swing ntimubimpore ndonse byinshi namwe mukabura ntimubimpore naje muri Silene gukora interview ntimubimpore ama freestyle aranse ntimubimpore hari igihe umuvyi ashobora kwimvira ati bon umwana agiye kuririmba azoshobora mu mwaro mu kibazo ko abaririmbye baravuye ashobora mu mwaro umugi akunda abakobwa kubi ico coco avuga ati je nico cyambere hari umuntu yicaye dufate nka Alvin abonye ingidi araryoherwa gweka karere ko Alvin ikora ko ari waciyanza mutako tuvuga ibintu by'isosiyete donc nka Alvin abonye ingidi ambassadeur wazi araryoherwa Philbyte ageze ahantu hari sound nziza aje muri show araryoherwa sana nivyo vyawe yo urazi n'umu DJ ukaja kuvuza ahantu hari sound yugaye neza sound ipanze neza stage nziza ibintu byose bipanze neza liga mutama ya misori yawe yikundira kayoga gusa ubabwire byinshi ari kugume wibuka bikundira kayoga gusa bahivyo bikundira ivyo bakunda nivyo bibiri n'inzoga ni baby mu bisanzwe inzoga ni baby naki jenshi amaze kubona muri turi muri kado yo kuryoherwa cyane nico baby cyane ariko byose birajana indi papa mama akarimbo gatesa yes papa mama message niyo ndimbo yanje ya mbere y'urukundo nakoze baje sasa rero urukundo kuvaho nagakoreye umuziki papa mama niyo yabaye indirimbo y'urukundo ya mbere nakoze hama nibaza ko icyo gihe yari jana na situation nari ndimo Welcome ladies and gentlemen muraho murakomeye nizera ko meze neza mwiriwe canke mwaramutse biva naho muherereye sorry gatoya akagrip kamfashe ndetse n'inkorora muraza kunyihanganira gatonya amabano umunsi dasanzwe umunsi myiza ndi kumwe n'umuntu musanzwe mukunda mwakubwira murakunda indirimbo ziwe zikiye zitandukanye turafise tembagara iyo ndirimbo d'abord tutangaza kumenyera ko oroha n'izindi zigiye zitandukanye twimare na domeka uno musaguma tuganiriye kwanza bigiye bitandukanye tuviyo misi dasanzwe mu misi myiza ndakwakiriye d'abord urakoze cyane umeze neza ni impore sasa rero amafime yorande arantera ubwo kubera ngura umujeshi ngura umujeshi kuri ndabukumva ati umujama mwanya ndamugira Monday sibyo tuviye muri weekend yes weekend yari show na show hamwe no kuri ari no ijisho ni muge ijisho ni muge ni so ariko meze neza no kuri je ndashima yago ubuzima ndabona ngo ni fresh everything bless yago Remusakunzi wa Siren Vibe Steve. Yes abako baradukurikirana abakunzi wa Siren Vibe ndabaramukije cyane hama batarakora subscribe munyarutse mukore subscribe munyarutse vuba yes bon karibu mukoreka iganiro nibatse ko ari gano kiza kubaryohera iganiro gitesa muza kumenya byinshi kuri DJ Philbyte musanzwe mukunda mbega nuwa hehe avukiye yakuriye he ubuzima bwiwe mbese koko nubuhe twa tumuzi nk'icyamamare cyangwa umuntu amaze kumenyekana tumuzi nk'umu DJ ariko tutazi neza Philbyte ni muntu ki umuzi nka DJ Philbyte ariko tukana tuzoganira kuri Philbyte wa vrai ne dushaka kuza kuganirako okay yes ariko muze fresh nko akomeje kubivuga ariko ndashaka rero twinjire d'abord umwaka wa 2022 wari umwakomeze gute kuri Philbyte umwaka wa 2022 wari umwaka w'ibikorwa cyane yes nuvuga ko wari umwaka w'iterambere aussi kandi no mwaka twahuye n'ama challenge menshi cyane yes ariko muri rusangi no mwaka twizemo byinshi twashoboye gutera intambwe cyane muzo dukora je ndabirabira cyane ku ma feedback ndonka ku mahezo sosio yanje tu cyambona yuko hari ikintu ciyongeyeko ahanini muri rusangi 2022 twize byinshi twagize amahigwe yo gukora byinshi yes nuko turabishima cyane yes 2022 ni umwaka w'umwaka mwiza kuri wewe amadiri menshi agiye atandukanye hano ukumva DJ Philbyte sasa uyu mujama nakaye kantu yabahaye nuvuga ko yari umwaka umeze neza ku buzima bwawe hagiye hatandukanye izina rya Philbyte riraduga ku rundi rugeze rudasanzwe ava yuko izindiri tukumenya muri 2022 2019 warahaje d'abord waraje n'indirimbo zigiye zitandukanye batembagara d'abord acaza uruha no yatanguye yes uruha no yatanguye acaza tembagara urakunda tembagara ndavuga sikora kunda gacupa batanguye uruha amatwimare
hama tembagara hama domeka yes hama makolabo nka wayo nakoranye na Madiba the classic n'izindi koze kolabo nyinshi ipi nziza irimo ibintu bigiye bikaze bigiye bitandukanye no mu ipera kanu nzaho kubazamwo ku ndirimbo imwe bikako nizo kubaza kuri telefone yes umwaka wa 2019 ukiza muri industry wari umwaka umeze gute kuri wewe DJ Philbyte yumva gute yarafise ikizere kingana gute ko azodomeka kuko haje bon il faut que préciser yuko je nkora byose ndumu DJ nkongera nkakora no yes muri byose rero so 2019 niyo natangura dufate ivyo kuririmba kubera yuko ivyo DJ nabitanguye 2013 yes navyize 2012 ndabitangura 2013 2019 rero nagize icyumviro cyo gukora umuziki numvise ndabishoboye numvise ndabishaka kubikora nanje yes ndegera ababishoboye ndibuka ico gihe umuntu wa mbere twavuganye muri imvyo wa mbere twavuganye muri imvyo wa mbere nashikirije icyumviro nari mfise aragitahura ni B-Face kangire ko ndanamushimira cyane B-Face big up sana my brother urumva B-Face ni wabaye wa mbere gutahura icyumviro nari mfise aranyemerera ko dukorana turaja muri studio turakora indirimbo ya mbere wanashima n'abanyeretse dufate uko umuziki ukogwa uko game imeze kuko nari mushasha muri game murumva so niwe yabaye nk'unyereka ati game ipanze uku bigenda uku twikora uku ivyo dukora aramfasha indirimbo ya mbere irasohoka ni indirimbo yakunzwe cyane gushika kuri no saha mbere wanashaka yivugijwe ndabona ko abantu barasara ndabandanya rero nyuma yaho ndakora n'izindi gushika no munsi nsigaye mfite n'indirimbo naje ntibuka arizo nibagira ariko nza kuri yoroha ngene bakwakiriye nka DJ Philbyte dusa tuzi muri Rwanda Town DJs mugabo tuza kumuna nk'umuririmbyi ubyakiriye gute feedback y'abakunzi bawe kubgawe donc byarakorewe kujeha kumbure ntwarusanze umenyereye bajye babantu benshi cyane yes bon sinokubesha vraiment mu ntango byarancanga icyo nzi gusa ikintu cyafashije nuko feedback za mbere naronse nuko abantu barakunze cyane ijya idea y'umu DJ gukorana n'abaririmbyi bamaze kuba bayikunze biraguha ingufu quelque part naho utazi ibiza gukurikira ukuntu bizogenda kuko gutangura urashobora gutangura ugakora mu nyuma rero ukaca wiyumvira ati bica bigenda gute cyambandanya gute kuko benshi bavuga ati maybe ari tombola kajya kamwe urumva yarakaguye ko ko yari kumwe na naka donc harabaho iyo pressure gato mugabo wose nibaza ko ça fait partie y'akazi akazi kose katagu challenging ntikajyo yes bon uvuze yuko ofisi indirimbo mugabo hari gina utazi igitigiri cyazo igitigiri exact ubunye ntaco nome mpaka nicare uraharura mugabo hari dusanga nibagiye usanga nibagiye muri uyu mwanya nagiye usanzwe mu DJ duhe mashup y'indirimbo zawe nkazitanu gusa mashup yes okay karibu muri pisturi sanze injire mwese murahawe ikaze one by one twese twipanze everybody come on to chase wewe tembagara abaruhimbye turatemba tembagara kizigenza no gufata no kuyo sifina no gufata no kuyo izuba riva no gufata no kuyo no gupampampira pamperampa nawe igarukira ibindi sinzi naba nabipanga nabi ico njye muka ipi kidogo yes nikundira bia nikundira swing ntimubimpore ndonse byinshi namwe mukabura ntimubimpore naje muri silene gukora interview ntimubimpore ama freestyle arance ntimubimpore freestyle ziraze ko iranse yes urinjira muziki neza abantu baragukunda barakwakira n'umutima mwiza wavuze ati ubwaho bwa mbere umengo vyarakugora yes ni ikintu gishasha ni ikintu utaramenyera ubona abandi bagikora nawe urifuza kugikora so harabaho iyo pressure ugati mperahe ndabigenza gute mugabo ikintu nocamvuga ko cyamfashije cyane kuba umu DJ biragufasha gutahura umuziki yes biragufasha kuba uri muri jya circuit yes si circuit gusa nijya muziki tuvuza le fait yuko ugenda nko muri show canke ukora show ahantu ugavuza nk'amasaha 5 hari n'indirimbo nyinshi cyane uvuza kandi z'ubwoko butandukanye urumva reggae ragazuka byose urabivuza donc à force yo guma uri muri ibyo buri gihe usanga nawe maze kudevelopa iyo oreille musicale usanga nawe maze kufisa izo capacity nyine zo gusobanukirwa umuziki mwiza kumenya umuziki mwiza nibyo bon kuba uri mu DJ
nka Philbyte vyaragize ico bigufasha ariko no muri umwe two tuganira kuri DJ Philbyte ariko tuganire kuri Philbyte ni muntu kirero yavukiye yakuriye umuryango w'abana bangahe muhira no muntu ameze gute Philbyte yavukiye Bujumbura kurira ruguru hama mva mu muryango w'abana 9 ndi wa kabiri hama the vibe machine ukunyenemeze ukuntu namana akanyamuneza namandi positive buri gihe no muhira nikomeze nabo tuvukana banashaka twese niko tumeze muhira turi abantu bama muri vibe buri gihe ariko rero abantu mu petit yari muhira azi ko ari muhiri wabo aravuga cyane muhira hari udusanga twiwe yakunda gukora atari banga kandi tubwire for real jewe kuva kera nari mfise genize technique sivyo mugabo imbere ko nshikira ko nize technique aho byatanguye nuko nari umufundi hari ukuntu nakunda gutripota utuntu cyane hari igihe rero wasanga nko muhira karadiyo k'umumere karakora neza mugana nakuguruye kugira ndabe indano ukuntu bimeze urumva akantu kavuga uhunya kubera iki ntahura ifako nuko mva nafise kit yanje utuntu tw'uduturnevis niki namye mfise curiosity yo gutahura technology ya ukuntu bimeze ukuntu bifunctiona donc nahereye ku turadiyo isaha calculatrice utuntu mwene utu appareil duto asanga muhira rero habuze gato umunsi umwe basange televiziyo ndiko ndayugura gawe umunsi nayo kugigiti so ahanini naho byatanguriye nuko nari meze cyane cyane n'umuntu w'umufundi Jenny waza ko ndi muri babana bakora intunsenya imiduga y'insinga abana ya miduga y'amatsinga generazigura warazigura cyane nzi kuzikora mu nyuma tangura systeme kuza turazigurisha bayigurisha nka 200 Messi ari V8 ari 5 5 ara menshi cyane twari twiga muri primaire so hama aussi Philbyte Philbyte si tu Philbyte yes dakunda mu kirundi kavuze Philbyte umengo ntacyo urumva aussi sport yaranyinteresa yaranyinterese par le sport narakora icyo bita acrobatie byo kugira amason touché urabishoboye bijya cyane ubu sinzi nimba nkirimo mugake narabikora cyane je ndibuka ko maze kuvunika hafi membre yose amaguru amaboko n'amaja kwisima hose kubera ivyo bintu bya sport na football kirajamwo basket niyo ntigeze ngerageza football n'andi majo nyene aho ngo Philbyte yari Philbyte yari umwana w'umushapu umwana afite curiosity nyinshi ugasanga rero iyo curiosity yiwe yamutwara mu bisanga byinshi ucurinjira rero mu muziki d'abord muhira kubera ko rusanzwe umenyereye uvuza utaha ijoro uvuza mu ijoro nibaza yuko muhira bitabakoze ko cyane kumva yuko ugiye mu muziki uririmba kujya abandi bantu peut-être umwana ashobora kwiyadukiza akaja mu muziki muhira avuga ati no ivyo nugiyemwe ibiki n'ibiki mu ntango gutangura ubu DJ cyari kibazo kubera abavyeyi urumva uba warize baba barakuriye amashuri etu baba expectinga yuko ejo nejo bundi nawe uzomera nk'abandi kore muri bureau wicare ahantu baguhe poste wicare waranje ibintu ugire matricule urumva we nawe ufite izindi gahunda ni so urumva mugabo byose bivana ni passion idutwara mu byo turimo mu ntango rero harabaye ikintu cyo kudatahura uko kuntu ndiko ndatwagwa na passion yanje mugabo après babonye ko ndi sérieux kandi babona yuko quelque part ndabikuramo nabirangamo quelque chose cyo binyicira niho support yacitangura muhira rero DJ no ku muziki byace yabaye direct hari igihe umuvyi ashobora kwiyumvira ati bon umwana agiye kuririmba azushobora mu nwaro mu kibazo ko abaririmbyi baravuye ashobora mu nwaro umugi akunda abakobwa kubi ico coco bavuga ati icyo nico cyambere muhiri wanyu ntibigizogira ubwo bw'ico kintu canke basanze babimenyera avuga ati arazinge na bijera navuga yuko muhira urazi iyo warezwe neza iyo warezwe neza hamuka nabigaragaza n'abavyeyi quelque part barakugira confiance barakwizera gati umaze kubaprova yuko witondera ivyo ukora byose yuko ufata umwanya ukiyumvira neza ikintu cyose ugiye gukora haca usanga rero havutse ico cyizere abavyeyi bakakugirira icyizere ku buryo bavuga ati ivyo akora byose aratahura ivyo arimwo reka tumureke nawe yigwarize yirondereze inzira yo y'ubuzima yes ngo bikundira inkumi zifise amataye
ukanatsinda ntizikunda abashomeri zituja ko zituzunzira mbega itangura gute Wowe watanguriye hagati. Je natanguriye hagati. Watanguriye kupira kabiri. Niko nkunda bazi. Bikundira akayoga inkumi zifise amafyeri. Ukanatsinda ntizikunda abashomeri. Ziducako zituzunzira zunzira. Mugabo natwe ntabwo hindukira. Double J iwe ngo yamari kwiti. Vishulove ngo zanurukanywa. Nitugwaya ariko inzoga n'umuti. Hageze gutamba twatse umucanwa. Erega mutama ya misuri yawe yikundira akayoga gusa ubabwire byinshi ariko ugume wibuka bikundira akayoga gusa bahivyo bikundira ivyo bakunda ubwa mbere na mbere bakunda kuryoherwa gukodeja gusumba ko ari ahantu bagiye kuryoherwa barakunda kuryoherwa mu kuryoherwa rero umuntu wese afite ukuntu aryoherwa hari umuntu yicaye dufate nka Alvin abonye ingidi araryoherwa gwega karere kuri Alvin ikwera ko ari waciyanza mutako tuvuga ibintu by'ibisosiyete donc nka Alvin abonye ingidi ambassadeur wazi araryoherwa Philbyte ageze ahantu hari sound nziza aje muri show araryoherwa sana nivyo vyawe yo urazi n'umu DJ ukaja kuvuza ahantu hari sound yugaye neza sound ipanze neza stage nziza ibintu byose bipanze neza uraryoherwa umunezero n'abafana iyo uri kuravuza cyangwa iyo kuririmba cyangwa kuvuza umuziki barabona ati DJ vraiment ari muri mood yes donc umuntu wese afite kimuryohera mugabo muri iyo ndirimbo nayiko ndatwari mu rubanza nayiko ndasaba nyine urubanza ati ya misore yawe rero irakenera ukanya kuko kenshi hari igihe usanga mu rubanza amajambo abaye menshi gusumbura ukanya ari usanga non pas que ari mabi amajambo menshi si mabi ni juste yuko sometimes araturambira sometimes no kubalancinga so basi bagume basibongeza basakanyo nico nayiko ndavuga nayiko ndasabira urukanywa imisore twari kumwe mu rubanza hama turacarindiri ntiwe yes ni baradu ivyo twikundira ivyo mwikundira akanyobwa naco bakabaha kandi kana jeune bakunda naka apart ya Alvin ingidi apart ya DJ Philbyte sound imeze neza abandi ba jeune bakunda ibiki sha muri cadre y'ikirori ahanini nivyo bibiri n'inzoga ni baby mu bisanzwe inzoga ni baby naki jenshi amaze kubona muri turi muri cadre yo kuryoherwa cyane nico baby cyane ariko byose birajana wewe jewe je n'umuziki inzoga ni baby sivyo wawe cyangwa inzoga oya byose nyene biri mu bituryohera mu bidusamaza wewe navuze wewe ego jewe rero atangura umuziki kubera umuziki ndawumviriza mu bihe byose mba nimwe by'ubuzima bihe bigoye bihe vyiza ibihe byose je umuziki ura motiva cyane yes ura motiva gose iyo ni imwe mu ndirimbo iri mu mudiho w'amaka yego yes ndavyibuka ko ari mviye ati amaka ukujya munsi none ndavuga ati amaka what's amaka kubera iki wavyumviriye gute byaje gute ni imwe mu ndirimbo muri EP indirimbo standard yego je kuko ari standard mugabo imwe naho twabonye gushika none munsi iracari deni ntuzi ngo nijyari indirimbo yitwa kwepa hari ukuntu nimba shaka kwisohora waradukwefite cyane hari ukuntu bashaka kwisohora ikaguma inkwepa nanye igukwepa inkwepa n'iryo muntu izaryo kintu mugabo nta very soon okay kubera iki mu mudiho w'amaka vyaje gute DJ Philbyte wakuriye mu gisagara nivyo nakubwiye ko navukiye Bujumbura nkurira ruguru he je école primaire natanguriye mu Kayanza cambandanyiriza Ngozi he Ngozi kuri Ngozi 2 wingize Ngozi 2 yego yes abanyengozi bacho bakumenya cyangwa umiganye hajya ukanyamba cyane gose hama canza nze secondaire niho twaciye tugaruka Bujumbura yes so urumva nakuriye ruguru navukiye umukuza rero umudiho w'amaka donc tudasanzwe tumenyereye abaririmbyi b'abarundi hariho imidiho bataza kuduha why umudiho w'amaka waje kubera iki amaka bisigura iki ubwa mbere na mbere umuririmbyi nta lisanse gukora ivyo abantu baba bamwiteze ko gusa ari lisanse yose kubazanira ivyo batiteze je niko natahuye umu artiste uko ategeza kumera donc kuguma créer voilà hama uratoye ijambo ryiza ndibaza yuko nuko ari mu kinofunofu mu kirundi gukaya ni gute kurema
mugabo iremarema muri sense iyo muziki sinzi ko byopasa ni iremarema si kurema ni iremarema akacu ndakibuka ni amazing crack yarigeze bakambye ugera wazi ku kirundi ko ari okay iremarema donc jewe inspiration yaranje muko nyene sinokubwira ngo byavuye ha bigenda uku byaraje uko nyene danko kandi nanditse yose danko ninde yikoze igendirimbo yakozwe X Factor X Factor igituma X Factor akacazana ujya mu diho wacu X Factor ikintu cabaye deja ku batabizi X Factor Sumurundi sibyo yes hama ukacukorana nawe style y'ikirundi niyo challenge yari hari rero mwarumvikana general musiguriye ati indirimbo kuntu numva sounding mu mutwe wanje wari ifise rythme ya guca ndamwumvisha ndamuha n'ama example y'indirimbo z'ikirundi kuntu sanze zimeze pas nécessaire mamaka canke iki ndamwumvisha tu rythmique y'ikirundi ukuntu nyine bimeze comme ari mu producer atahura umuziki azi umuziki ni language yes sibyo isifi yuko mwese mu feelinga muca mwumvikana yes. So ujya mu type rero turumvikana cyane kubijyana no creating umuziki aramusiguriye idea mfise turi concrete aramfasha kuyiconcretiza na science ko bishoboye ko ala base navuga ati nzorondera nka Koli canke nkundi mu producer w'umurundi atahura ikirundi ego mugabo chanda gerageza tu juste bimwe nakubwira yuko challenge kwichallenging ni byiza mu byo byose no guchallenging abandi hose donc turayikora je numva bira sounding fresh wanashaka ajya mashi si byose ntibyakozwe na ordinateur na machine agenda navugije amashi uravugije n'amashi yes mva yambwiye iyo rero kugira bibe authentique il faut kuvuza amashi yiwawe apana ngo ibintu byo ma clap yo muri Photoshop no genda hariya uvuza amashi umpe iyo vibe yimpe nanje ndagucomplete chanda mu iyo vibe kunda byumva ajya amashi ajya makri byose cyara byaranje yatoka so du coup style rero je wanashaka sinenze no kwitwa maga sinoko wabikuye hehe izo ntazi vile majesty wayumvishije nde aca kubwira ati umuntu nayumvishije ndibuka ari Christian Savie niwe nayumvishije niwe yatangwe kumbwira iyo terme yuko aramaka hama mu nyuma ndayumvisha n'abandi bakurambere naho nyine barambwira ati yego donc rero mfise devoir yo kwicara nkagira recherche kuri amaka menye iyo region ivamwo n'ukuntu umudihuko ico nico nagomba cinda kubaza oya aho nabambeshe sindayikora ariko gatonya kwanza kugira ngo cyo tubazana bariko badukurikirana indirimbo ziri mu diho maka zindi z'ikirundi niziherere oya nta n'iyindi ndirimbo bro nukuri ijya ari inspiration injemwo danko donc nta n'indirimbo rigira umvuga bwa uyu no wa mudiho wanje ubu nyene tutsi shaka kuzibuka kuko mu mutwe wanje hari indirimbo nyinshi yes bro muje kuri YouTube yiwe mumvirize indirimbo muce mumviriza no style irimwo hama muce mumviriza indirimbo izindi zo bisanzwe bisa hama abasanzwe baba mu region zitandukanye cyo tubwira ati muri region bashaka kutubwira mu commentaire peut-être abafise ico babizi ko kudusumbya kuko ndibaza turiho kugira ngo twigishanye ubuzima ni experience tuguma wiga kuri bagenzi bawe nabo bakagira ico bakwizeko ufise ico abiziko araza kutubwira style y'amaka ni muri region basanzwe bayikoresha cyane nimba ari Gitega nimba ari Mwaro canke hehe muraza kutubwira na twebwe muri EP harimo indirimbo zitandukanye tuzavuga tuganira ko nk'ukuri mwimwe gatonya ku ndirimbo ya Treasure na Lappy Boy yari indirimbo d'abord wewe wimvire ute kuvuga ati eka wewe n'abaji byageze gute bon ndibuka igihe dukora remix yayo harabayeho par rapport à ma lyrics arimwo harabayeho novuga gute harabayeho débat mu bantu bamwe bati amatembe bakoresheje siyo abandi ngo ni vibe tu ni vibe yes je nanje rero nkuko nakubwiye ndakunda kwichallenging yes bajya abahungu ndabona potentiel bafise ndabazi tuzanye kuva kera ikintu je naciye nkora nari nkeneye ko dukora indirimbo cette fois-ci aho dushira ku mugaragaro ivyiyumviro vyacu uko tubona society panze ibigenda neza n'ibitagenda neza gati nimba twarabaryoheye muri bijya za yoniki cette fois-ci reka dutanga ubwo butumwa reka tuvugisha abantu reka tubereke yuko ingabirano turazifise koko kandi amasiyose turayashoboye twinjire gatoya muri gendirimbo kizigenza do vibe machine na X Factor tuzanye izindi swing Lappy Boy na Treasure ni team adude click made boom nama numva byinshi abantu bavuga nitumenye ukuri canke ikinyoma
hirya nino ni byinshi numva nanje bikantera kwibaza mbega nivyo uzabaze sivyo uzaperereze nivyo uzabaze sivyo kwinjira muri umwe muri bagiye babiri Trezo na Boy oya sindazifata neza bro serious man bro ziga texte zao urazi ukuntu ziri technique sana ziri technique cyane je ndi beaucoup plus concentré kuri chant gusumba rap même si na rap nigeze kwesea urumva mugabo sindazi maîtriser neza sishaka kwitarisha bon karacho tukumve ntacho muri rap nawe kidogo ingia kidogo oya sindazifata oya sindazifata rap Trezo wavivu bisumu jamo wanyu ko atazi gato wajya hongo barakaze man abasanga ndirimvye nabi fasi nabo man nkaca ndavyica entre tabaririmba fresh bagiye kandi muri no bishafise energy dasanzwe bafise collabo nyinshi bari active cyane byatari no munsi mu gisagara mu muvugwa cyane bari active cyane tutu du choreography baza barakaya ku ndirimbo zabo si turi kwisobari so dutesa ariko kandi big up sana Rappy Boy Trezo bariko babikora fresh indirimbo nziza zigiye zitesa ama collabo menshi surtout akuna matata muri chana kabisa muri chana bayikoze fresh akuna matata indirimbo nziza nibaza ko yaryoheye abarundi benshi Jem handa byo twivugije kenshi ndabona ko abantu kabisa bayakiriye neza ikiyaduga YouTube cyane kubwinshi je nta musi ku munsi ndashobora kwiraba nk'ituro nka 10 ndiko ndarabimira iduga donc imiduga kandi fresh abarundi dushigira ivyo wacu dusa umuziki mwiza umuziki uryoshe abarimvye barazi kuririmba B-face ingene yinjiye na intro acuvuga ati umuji gusa aremera uje mu jama aremera byatari ugiye kumviza nk'ibintu vyiwe ivyo yaririmbye sasa umuji arajonaje arakaze byatari respect yes twinjire ku indi papa mama akarimbo gatesa yes papa mama message niyo ndirimbo yanje ya mbere y'urukundo nakoze by sasa rero urukundo kuvaho nagakoreye umuziki papa mama niyo yabaye indirimbo y'urukundo ya mbere nakoze hama nibaza ko icyo gihe yari jana situation nari ndimo true story that was a true story somehow yari jana situation nari ndimo hari gihe uri mu nkundo ukumva umengo uno musi nyina mubwiye ati tugende jewe bana ko baba ego tugende menda mubwiye ati homba homboka n'uyu onye nawe cyo tugende iwanyu mubwire via donc message yari iyo hama ndaraba mu baririmbyi ico gihe bari bahari bafise vibe za bien z'urukundo surtout yari Berry Music arakaze cyane ko tuntu tutumere tw'urukundo nibaza ko ataborohereza ari arakaze uwasigara mu polivara asiga ko na ma dancehall meza so Berry Music rero niyo naciye mpitamo ndamubwira idea mfise na ko beat twayikoze avant na trick on the beat Natriko nawe nyene nibaza ko iyi projet yayikurikiranye kuva mu ntango kuko niyo muntu wa mbere natangwe kwibarira hama turapanga ukuntu twoyikora tumaze gukora beat rero turadecide abaririmbyi tuza gushiramo je nabona Berry Music turamuhuriza ko na Trick hama Kakeri yose ikora yuko yarasanzwe ari muri navuga gute muri team yacu kandi je Kakeri n'umuririmbyi nemera Kakeri arazi kuririmba cyane gusa nyene nabona nuko atabirimo cyane voilà nabona umengo si hari cyane gateka reka ngerageze gukora nawe reka nanje ndamupushing maybe ni twakora ino ndirimbo azoronka nawe iyo exposition canke azocagira niyo canke ndamudomeke nawe agiriye wamvuye kuca bandanya akore nizi wiwe amahera yakahawe cyane mutwara cisinzira kandi ico kintu barimvye bakaroke kirakunda kubashikira cyane ni benshi hari ukuntu usanga indirimbo zo muri studio batabijamwo cyane ni benshi nubwo akarero hariho bararijo hariho Sostene hariho ba Walase Edouard warase warasuri ku ndirimbo na Fizo Vishu wenyene niwe twovuga ko atamba hose kandi akabikora neza bon hose abikora papo y'abandi sino abandi usanga baciye bakwama muri kote imwe amahera aho mama haso mugabo sukuba mama haso ni shwa ugira urarabatse mbega ni hehe ndo kuko naho dukora ibyo dukunda ni passion etu mugabo urakeneye kubaho yes umuntu abakeneye kubaho yes uruvuze ngo na ka histoire ku rukundo gato yabwize kubamo Zemi situation imeze gute sa wari mu situation imeze gute muri urya mwanya true story twinjire mu gato situation ni rukundo uwo muntu ku buryo uvuga ati uri kumwe n'umuntu ukunda ubona ko afite amakalite yose wipfuza hamanyene bya bishobisho byinshi kwa kundi byama bigenda bigashuha haba mu nyuma mugasubira mugatekana
mwe mwafashwe n'ubushuhe bana murasubira mugatekana mukaca mugenda gahoro rero ubu muratekanye canke muraprevoya ko ubu unye turi concentre mu kazi cyane gusoma n'uwo muntu no mvuze jewe umuntu nawe ku ruhande ikintu cyose gifite umwanya wacu kiya gihe hari umwanya w'ibyo ndakubwiye ubu rero turi muri ku kazi kwanza yes focus na kazi okay bon twinjire ku ma project ya DJ Philbyte mu mwaka wa 2023 umwaka mwiza nibaza ko abantu dufise ivyizigire ko azora umwaka mwiza ku buzima bwacu umengo twavugaye n'Imana ati yana umwaka je nzobahezagira donc duva ku muntu wese ahakorera mu nzira zose ariko bamwe arabelivinga ko Imana izomugira neza muri uno mwaka project za muri uno mwaka zimeze gute twarabonye EP mugabo nta video nimwe tugeze tubona biteguwe gute inyuma y'amavol ugumuduha amavol meza kanatsinda shout out to you vol nziza y'ikirundi mugabo arakantu kamera neguye kame ko nibaze ko nonga nahubwiye hari indirimbo asindakubwira ubwira ntaje okay hari indirimbo washizemo muri rya vol ni indirimbo z'ikirundi zijya tuza mugabo tushiramo indirimbo ya mego ndi Leonard Batelo nkunda abantu Alfred Bernard ivuga iririmba ya ni Helena asema Helena wa yes nkunda abantu mwana zisema ndirimba gato twumva ni nkunda abantu bakunda abandi nkunda abantu bayaga amahoro naho kwangana naco bimaze niba ko iyo mugabo hari indirimbo nimba ari yabajya anye nimba ari yandi donc mugabo avuga ati iski birajana bon ariko bene umujama wanje yitwa Mario aragukunda byatada kandi ashika n'umuziki w'u Burundi mugabo arumviriza avuga ati bon aha kantu kumengo kari off yes mego se ndirimbo z'ikirundi aho turumva zazindi zo mu rubanza araje aramutwaye kwa kumengo sibijyanye why kucuvangamwo ko nabona je ubwiwanje nabona bijanye na theme ya mix utigute maze kuronka ama feedback menshi ni nayo ndayakiriye urumva nabonye mengo byose biri muri logique imwe ikirundi même si hari ziri traditionnel cyane n'izindi ziri tradi moderne urumva dufate exemple nka Alfred Bernard ziga ziri beaucoup plus tradi moderne kuko ugiye kuraba hariho refrain hakabaho couple hamahofa couple ya structure nyene tuzi y'umuziki nyene ya isanzwe ariko muri ziga zindi traditionnel z'ikirundi kenshi bipanze ukundi birafise ukundi ni citabiriza gima kigaruka buri gihe hama umva hari ukuntu bipanze biri different gato ugiye kuvyumviriza urabona ko bidapanze cyo kimwe mugabo rero je byose cyanda bifata ko byose biri bavyarindwe mu kirundi ciza kandi cyumvikana so nashimye kubishira hamwe ni shwa nagize papo y'ukuntu genda bitahura cyambona no bishira hamwe so feedback rero ndayakira uko nyene hama maybe next time ndashaka kuraba ukuntu umuntu abisepara peut-être upa entre gukora indirimbo z'ikirundi wow biratesa donc wamengo basi hari abantu wibagiye bajya mama bacu bakira bakunda ziya ndirimbo ko ari umuntu ashobora kubishiramwo ikamara isaha yose ari karumviriza nuvuga ko hari ukintu wazimupangiye azaguma arazifidinga neza zibazumva zitesa canke mu rubanza barashimura abantu barazikoresha ugatika nkoreshi ya Philbyte urumva muri make biraryoshe umuntu hari indirimbo aza kumenya z'ikirundi kandi zizagufasha abantu benshi mu manza zigiye zitandukanye aho kandi wari focused rero hehe wana umu DJ mu bisanzwe twege turi sanse kuvuza imiziki y'ubwoko bwose sibyo turi sanse kumviriza byose kuko aba client umwe wese afite amaguyi batandukanye bisigura ko ku mu DJ ni ngombwa yuko umetriza amastile menshi ashoboka ntushobora kumetriza byose mugabo ni ngombwa yuko bose bashikira nko bivuze urumva ziga ndirimbo rero je narazitondeye nkiri muto wanashima rero ikintu cyambaye ko anecdote gato hari ama lyrics amwe yaziga ndirimbo nkiri muto yezisohoka tutatahora sibyo uko zari code so ndiko ndakora ijya mix rero ntagenda ndakacinga ati okay aha nuko byari bimeze okay donc nagenda tahura sens ni mwavuga ati plus uko witondera umuziki niko tahura cyangwa bagiye bararimba mu message urimwo ukumva no kuntu bahinyanyuye iyo lyrics ukuntu yashowe ko orienta message yiyo ukumva ubuhinga burimwo kwa donc rero ziga ndirimbo jewe narazumvirije hama aussi déclic yahabaye nuko igihe tuja muri umukozo festival ya festival ya magaba yari rya mbere ngiye edition ya mbere sinashoboye kuronka akanya ngo njeyo ariko edition ya kabiri niho narindi nabonye ukuntu abantu bakunda karanga haracaye abantu bakunda karanga rero ndabibonye bica birangyohera cyane ugati no ndakene nanje gukora ikintu papo y'ibintu by'akaranga ndakeneye gucontribute nanje ngati nk'umu DJ n'iki nokora
ndaraba nsanga muri ordifisi indirimbo z'ama club nka yose urumva hayo zose dufise zose ndazifise hari izo ntashizemo ni nyinshi kandi zose vore y'umunani genda gahoro urumva ijya ndavye nsanga ndazifise kandi kalitenze ngo ati why not nokora mix yards kugira ngo abakunzi bazo peut-être canke n'abandi bose kuko ndazi buri murundi wese ahari hose zirya n'indirimbo avuza akishimira akumva yishimiye akumva nimba ari mu mahanga agacana kumbura acha kumbura muhira akaga ko mu Burundi naronse abantu bari hanze ati uradukumbuje muhira tuza kumetriza ama style menshi ashoboka bon nakunda ko zari project office inyuma yo kuduha EP inyuma yuko uno musi uri kuragaragara ahantu hagiye hatandukanye DJ Philbyte nukumengo n'umuti wahaye abantu donc umugaragara hagiye hatandukanye projet zawe ni izihe muri uno mwaka utugiye kudukorera gute kugira ngo abakunzi umuziki w'u Burundi ugume donc uri on top bon on the map ikintu cyambere nuko buri mwaka ubu ni haye objectif yo kuba yo kuza ndakora cyane kandi gukora ibintu byinshi bitandukanye kuba productive cyane niyo gahunda yanje no mwaka simbona yuko no kugira ngo ama projet mfite ngo naya kuko hari igihe upanga ibintu ntibigenda nko kuvyipfuza hari n'igihe ubivuga ugaca usanga kubera ko bivuze bici hari abantu mengo urumva cyangwa gutegera ngaho nyene imihari niki je rero cette fois-ci menya ko Philbyte akarakora cyane se collabo nyinshi maze gukora zigiye gusohoka umwaka fise indirimbo zanje of course zigiye gusohoka umwaka fise byinshi mugabo shaka kwinjira ama detail cyane menya yuko abatarakora subscribe kuri YouTube yanje ni munyarutse muje gukora subscribe abatari yabona ku makonti yanje ni munyarutse myabone kuko ndabafite ibintu byinshi kandi biryoshe cyane creativity ku bwinshi ibintu by'ibisaze gusa kuri EP basi video basi yambe twitegeye ryari gapa video ya mbere ndipfuza kwibakwepa ndipfuza mu kwezi kwa kabiri niyo priority fise niyo yawe yes uvuze yuko ari kwepa hama kwepa ni tugeze tuyibona donc niyo nashaka turangirize kuri kwepa ni twigeze tuyibona tuyiheruka muri CCF gusa kuvugira mushosho kwibona umuntu yaguma arindira kuri YouTube kuko wazipostingiye rimwe zo azaprodingiye rimwe uraguma arindira abona izindi zigesandukanye sivyo papa mama ndetse n'izindi ariko kwepa ni twayibona ari zo tutangurira ko rero kubera iki wayibitse ni projet imeze gute isumba ziya zindi kwepa nibaza yuko je nashatse nabo twayikoranye twashatse ize mu bundi buryo butandukanye twashatse tuyikorera kabijya kuko EP yose twarayitanze c'est vrai twarayigaragaje mugabo twashatse indirimbo imwe muri zo zakozwe ibara kabijya ize mu yindi way different byose ntibize ntuvyarure cyo kimwe sinzi kutahura ico kintu hajanye maze gufata isahani uri ku meza byose ukavyarura hovyo ni so fo kwitondokana ukuntu duharaga dupanga neza gaciye du frite urabona hama mayonnaise nako kakaza umva ka mayonnaise riko aho ego turaceko turashiramo ka mayonnaise guca kugira ngo bize bifisindi po dueva kidogo rero kuri kwepa basi oya no kuyuko oya gato gusa kwepa turabakwepa nka coronavirus turabakwepa abadutega iminsi turabakwepa tukaja bilimani runtown DJs twandika amateka ayi bilimani boy yes muno misi birabeka ko muri ko murimba cyane turabikuriye Melissa n'ingyajya ari nk'amajambo muri ko maririmba mufise abansi bameze gute bro cyangwa ubuzima muri ko mu butahura gute muri kino gihe donc ndashaka utubwire urazima uno musi bumeze gute like abantu umubano w'abantu mumaze kutahura gute ko nivyo de plus nivyo muririmba cyane mu Giswahili bavuga ngo msanii ni kioo cha jamii yes hama mu Cyongereza ni ngo msanii is a public figure sasa kioo cha jamii muri society si urukundo gusa ruhaba si inkundo gusa ziriyo si kuboregwa gusa si gutamba gusa hariho n'ibindi hariho n'andi maspe y'ubuzima nk'abaririmbyi rero turakeneye kuza turatusha ahantu hose turakeneye kuvugira abantu bose sibyo dufate nka Melissa nimba aririmbyi njya cyangwa rimba tagata nuko quelque part ababona muri environnement bayemwo hari ama experience abantu bacamwo atari meza akifuza kuyapartager biciye mu ndirimbo natwe c'est la même chose ugati hari ibintu byambaye ko bino bintu nshaka kuzobikwepa next time ntizo bisubire kumbako donc rero
ukasanga ugiye muri yo sense yo gukwepa hama umuntu wese akaca yirota umuntu wese avuga ati je na jewe hari ibintu bimwe bimwe nkeneye gukwepa uyu mwaka kugira ngo nterindi ntambwe akaca yirota tuvamo muri iyo message uri kuravuga bo aho ndiko ndabirezima mugabo aho nuko umuziki kugira ngo dushose amateme dukora nico twisunga kenshi bon dusoza n'iganiro cyacu umuziki w'Uburundi ugeze ku level dasanzwe barimvye no musi ukora fournissa beaucoup d'efforts mu muziki wawe bakora koresha amahera menshi kugira ngo umuziki use neza uze uvuga neza uvuga ko uryohera ugutwi ndetse n'amaso uza kuravuga ati wow amasanamu meza ela uno musa yakabikora neza Brian yakabikora neza Andre yakabikora neza ndetse n'abandi bose bari bakora fresh uno mwaka ndetse n'imyaka kuva mu mwaka wa 2022 bariko baragerageza twarongeje akariro yes barongeje akariro 2023 uno musi twatangiye kujabuka dukora ama video abanyamahanga bakanaza ngahi wacu no mwaka nibaza ko umwaka mwiza ku Burundi umwaka kwagura isoko yes ko kwagura isoko abanyamahanga baze gukora ngahi wacu natwe tugenda apana tuje ngo Zanzibar gusa tuje Dubai gusa why not umutanzania adashobora visit Burundi karibu sana yes visit Burundi kugira ngo Burundi busa neza edayo busa neza dufise umukeke mwiza dufise umucanga donc ama beach dufise nano hesho gusohokera by the way kugira ngo ushobore kumva kavyo dufise na vyo nziza mbu cyane gose akaga ko kibujumbura nushobora kugahuza nibiyaga na twarahezagiwe yes ubu twarahezagiwe bon nakunda kwazera umuziki ubu n'umusigeze ku ntambu dasanzwe no musi level tugeze ko wowe uyifata gute hama apart y'ingene uwufata ni kiye kintu cyo guhindura ku ba artiste hama ni kiye kintu cyo guhindura ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi kuko hariho part y'abaririmbyi na part y'abafana cyane gose yes bo bwambe nambere umuziki je mbona ugeze ku ntambwe ishimishije of course igituma mvuga uko ni kubera ko ndazi challenge abaririmbyi bahura nazo mu kazi kabo ka misi yose yes donc navuga yuko tugeze ku ntambwe ishimishije ugereranyije ni ntambara tugwana nazo hama ico kugwa rero kugira ngo tubandanye tuduga gusumba canke twevoliwa nuko turakeneye investissement ubunye umuziki urakeneye investissement yes birakenewe yuko abantu bafise uburyo abantu bafise amafaranga turakeneye maybe twega abarinzi kwipanga neza tubasigurira ukuntu muzika ari business hama nabo bazana imitahe kuko kuguma dukoma induru ngo nta investment ihari mu gihe tutarabasigurira tutarabereka ukuntu muziki wunguka no kuntu kuko abadandaza ntumusigurira ngo urumva ngo ivyo muziki wangu uraryoshe ngo wa umudandaza bakeneye kubona shifi mbega izinjira amahera zinjira gute kandi umwereke nshaka kumbwira ko umuziki wangu uryoshe ngo abantu bawukunda atabona resultat atabona ibiharuro bifaditse donc nitwege dukeneye kwiga abaririmbyi dukeneye kwiga ukuntu dusigurira abafite uburyo umuziki wacu ukuntu wunguka ukuntu bakoranye natwe ico bashobora kuronka natwe tukaronka mbese n'igihugu wanashaka twese tugatera imbere muri domaine umunota umwe ubibasigurira nibaza yuko umuziki ni business yunguka kubera yuko iyo ufashe umu artiste ukamushiramwo ukamubisamo amafaranga dufate example iri simple uramugiza umustar umuriha indirimbo umuriha ama clip ushobora kumukoresha tourner mu gihe amaze kumenyekana ukiyaranje akamenyekana ushobora kumukoresha tourner igihugu kizima kandi ukagendera collect amafaranga ku muryango osi ushobora no kuca wiyegereza n'amakampuni asanzwe amakampuni akomakomeye yoyo kenshi abashaka visibility yes abashaka kugaragara ahantu hakoraniye abantu benshi sivyo kugira ngo product zabo nazo zigume zigaragara zigume zisohoka so iyo ni example ya hafi novuga vite fait donc umaze gufata umu artiste mugasinya contrat mukajana n'umwanya surtout aho ibintu bigeze no munsi ibikingira umuziki amategeko akingira umuziki byose mukavyiga mukabisinya mugakorana mukiha ikiringo sivyo ngateka dufate kujya business uri ikiringo kuvuga ati jewe ni ha ikiringo kingana guca kugira ngo naba ntarunguka ukunuku naba ntarunguka ukunuku nzoca mpindura webona n'ama strategie donc rero amajambo make ni business umuririmbyi uramufabrika ni produit ukamugira produit hama iyo produit kayidandaza yego icakabiri rero novuga kubijanye n'abafana nuko cette fois-ci basigaye bashigikira umuziki wacu ubu unye sigaye ntibagusohora buja vibe ikaba imihari yes yego ikaba imihari non pas que je birananjohera ko mvuga ati ubu rero basigaye bakunda umuziki barawunyotewe biraryoshe kumva ko bawunyotewe ico no basana ko burushirizaho gusumba hama supporting abaririmbyi bacu mu buryo bushoboka simpaka bari mu investir afite ifaranga ryinshi nawo nk'umufana dufate nimba
nimba Rappi Boy Trezo bakoze ama t-shirt yawe yayo mushorere, nimba Rantown yakoze t-shirt bashorere, nimba ari show rihiyo tike uze gusupportinga. Donc umwe wese afashe aho uburyo bwiwe bugera. So nico kintu no basaba, sino ibindi byo no kubashimira cyane kuri support babandanya batwereka. Ndibaza yuko antoka ntidutamba twirorera. No, ubu mutamba mwirorera. At least muri ko murakora neza, nabo nyene bariko baragira ico bakoze. Hama volume 8 n'iryati uko amezi abiragira hera. Volume 8 ubu tuvugana nibaza ko niyo priorité, nico kintu ndiko ndakorera ko cyane. Maze iminsi ndiko nabitizinga cyane ku mahazo social yanje. Ndibaza fin janvier canke début février zashobora gusohoka. Philbyte katurangiza igano cyacu, ushimira abakunzi ba Silent Vibes, umuntu wese akara gukurikirana muno mwanya yafashe umwanya wo kugira ngo DJ Philbyte hamunamihimiza kandi kuja kuri platform zawe zose. So bakunzi ba Silent Vibe, mwakoze cyane kudukurikirana, nize ikiganiro cyabaryohe. Hama nagomba ndabatumire mwese kuja gukora subscribe haba kuri Silent Vibe no kuri YouTube ya DJ Philbyte. Utaraja kuraba EP zino ndirimbo zo twariko turaririmba hano zirimo muri EP. Hama kuba ari hanze osi indirimbo ziri available ku ma platform yose y'umuziki, urashobora kuja gustreaminga mukaziraba. Ndabatumire osi kuja kuraba Buja Vibe. Hama nongera ndabashimira. Merci beaucoup nawe kubashoye kubana natwe. Murakoze cyane. Merci beaucoup bakunzi ba Silent Vibes TV, merci beaucoup bafashe umwanya wo kwicara kugira ngo ushobore kurekana ikiganiro kimeze neza, wamenye Philbyte wari we ubuzima yabayemo, ingene yatanguye umuziki, mbega none munsi intambwe ageze ko yavuze ngo umuziki n'inzoga ni baby. Nibaza ko ayo mashoye gutahura umuziki w'u Burundi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Merci beaucoup ahuri ubahwe, asante sana. Silent Vibes TV.